takusuka kw'inzoga aje rero byo kumbwira uri umugabo y'isukero murekure nanje ndagufa murekure murekure ndagusabye kwanza unsabe ikigongo ibyo bintu ubona ubwita ndabingene nanje nakugize kuri mbere ntakamera mu nyuma nyakubahwa ndagusabye abinkura imbere ibi nivyo by'amabikore ibara agenda ntishinze amafaranga yawe STV every story matters. niwe mukobwa wanyu Grey Queen niwe muri kumwe kuri microphone kanshi mama mumbwira nige nari mu bitaro bavuze ati Queen kira uduhe show rero bon sindi exactement ko ari show canke bon je sais pas uyu numugenzi numubanyi yandondeye sasa njewe nababwiye vyinshi reka abashe wonyene kuba bibwirira bon ababwire exactement icyatumye andondera kuko nje yandondeye haheze imisi ibiri uno munsi rero niho narose umwanya wo kubasha kumuganiriza ni sawa ego ni sawa ego aha uri kuri STV uri kumwe na Queen wowe urandi ndi mu journaliste niyo mpamvu andondeye we rero bon ingene wabimbwira urashobora kubisigurira exactement abakunzi ba STV kuko nje sino babwira exactement nkuko vyagenze sasa wewe basigurire hama tubashe gukora canke tubashe kugufasha nkuko wabidusabye sawa rero murakoze jewe ikintu cyatumye ndabarondera ni ikintu cyambabaje cyane gose kirambabaza je n'umuntu w'umugenzi yari umugenzi pape hanyuma turaguranana ibintu bijanye n'amafaranga kubera yari umugenzi siniriwe ndatora abantu bo hirya no hino naramuhaye ndiyamuhaye amafaranga nanga namuhaye ibihumbi bishika ku 300 amafaranga rero uko ngiye kumwishuza ndamusanga ahantu mu kabare ndamusanze aho hantu mu kabare agaca mpendereza icupa nkanywa nkagenda nkaboregwa bikarangira ngiye nta atana yampaye ubugira kabiri ndagenda bigenda uko nyene jikintu je shaka yuko mwonkorera kweli je numva kimbabaje ndabituye tujane n'ubu ndamuciyeko hajya aho kukabare kwandi wayo niho ndamuciyeko ego ngaha nyene n'ubu ari ngaha indani ari karanwa je mumfashe je ndabe yuko noronka amafaranga yanje je kuko je ndumva yuko jewa ayo mafaranga ndayafitiye umugambi ahedigiye kingana gutuya muhanga araheze ikintu gishika ku mezi 3 ivyo bihumba 300 uburembo nafise objectif bwo kuyanyima ico no basaba nuko mwofasha nkagenda mukatogagenda tujanye nkareba yuko ayo mafaranga yoyanka kuko ndazi ubuho ntasubira kumpendereza izo nzoga ubu nabonye intumbera afise nico rero narishace mwofasha nico ntagiye yes bakundi ba STV mwe murazi nje ingorane n'amamura nazo ikintu no kubaza n'ikintu kimwe arakaze uwo muntu ameze gute n'umuntu akaze kubera umuntu akunda kunywa inzoga cyane usanga akaze mugabo naho akaze ndazi ntaca ashobora kutugira nta n'inzoga asubira kunywa jewe turayijana ntaca tugira kuko ni mu kabare n'abantu barahari nico gituma rero adashobora kudukalira adukaliye abazukuri ni benshi baramudufasha nico nashaka nta kindi kweli je no gufasha tukajana nkamuvugisha tukabasha kuvugana bakundi ba STV mandanye mudukurikirana rero bon je muradi kenshi nje ninje mu bintu bimeze gutyo nje na andi nga turi mu buterere d'ailleurs hadi nari hafi tanke bunduke nje rero tufe kugenda uko nyene exactement tumuvugishe asha je ndagerageza na kimwe ndakwemere me reka tugende kuvugana nawe ndumva 300,000 s'amahera make na mahera kweri asa nkayaboneka reka rero tugende tumuvugishe kandi ndibaza abonye kamera abonye nanje mu journaliste abonye microphone ngira ngo araguha basi isango umusazo yakurihirako sivyo tugende rero kumuvugisha cameraman njo twende ayi kaka turabinga ari umuntu sinzi ko ari ingura n'ubunyene yego ni injira rero cameraman aho hantu kweri tukumba jonjo bit ameze neza twege ni bien turaho turashima urabona afite microphone ifite n'umukameramena wanje ndi umujournaliste umujournaliste wae kuri TV nyene yibona none ko umujournaliste nga waje kugira ngo ushikashike gushika urumva jewe uyu mugenzi abi ruhande yo muhira sasa yavuze ngo nze ndamufashe kugira iki kwishuza amahera uyabufashe umushyizani wayampaye se nkene wayampaye
ukavuga ngo jewe narambiwe ubu narambiwe urazi imisi jewe no banje uca umpendereza inzoga ubu rero je naroze uwo tuzanana ubuvamwo utayampaye uvamwo ahubwo nibaguye icupa usome ngaho jewe byose sinkeneye nkunjana imbere ivyo nyene nivyo byatumye amamaga nje nunkoreko ndagusavye yamamagaye nk'umugenzi je namuhamagaye imisi yose wampenze ukampenda uwo munsi ubuvamo uyampaye nayo ndaguha nibaguye icupa unwe ibyo sinkeneye yewe reka ndakubwire nimba navyumubwira ngaho ndakubwiye ati reka tuvugane sérieusement tuvugane buke kuko deja n'amahera umufitiye sivyo je n'amahera mufitiye ubwo niba muha icupa some reka kumfata mani ndagusavye je nunkoreko ndeka banza nje abamenyesha makuru je nkeneye ngaho kugiye twayahana ubu ntitwari kumwe jewe mbanza ndeka allo mani ndeka nje mbanza oya nje kwanza imbere y'ukuvugana ikintu na kimwe mbanza ndekure je sindakurekura utavuye ngaze sinoshobora oya je murekure sindamurekura turaca habi murekure nanje ndagufa murekure murekure umbiriza kandi uva mu yampaye niyace usutse kwinzoga nde we nta nindero umunsi uva mu yampaye mani ntaco wiyicarika ubu munsi uva mu yampaye reka tuvugane nuvugana nawe gutse hamutagira indero ubu munsi tuma tugenda no ku gipolisi reka eda yerenda gusabye kwanza usabe ikigongo ibyo bintu ubona ubwita ngene usutse nanje nakugizeke nari nakuvugishije wewe we nakubwiye ko ibintu vyo gucatavyo nuwe ntwari ubizi none kumbiriza nani mwanga yako kombe vraiment umbiriza naho guma witoza inzoga ngaho witoza inzoga ngaho uyu munsi bugana jenji wabibonye mani kwanza kurinda nitura umumenyesha makuru ni kubera wambabati nayaguhara gufasha mu muryango wawe nanje usigara umuryango wanje usigara uricwa n'inzara wicwa n'inzara wayampaye habande kubera atacanditse rero dufise kubera wari umugenzi ucumbwira yuko atayumva nawe turabimara turabimara je ndabikubwiye mugumye mumpangana n'izi nzoga bakunzi ba HTV umuntu deja nimba nimba atayaguhaye nimba atari nje wansutse kwinzoga kubera iki kubera wewe igihe waje kwisuka mu bintu utazi oya nje nuko umugenzi yanyituye karambwira ko akeneye ko ndamufasha ubu munsi agiye kubimenya kubera agiye kwitura woje ubu munsi agiye kubimenya nite ndabikubwiye erega wowe wacumu umuhendesha inzoga inza ahubwo n'ubundi natora some torusome kwanza uri imbere ntarakamera torusome bwana mu nyuma nyakubahwa ndagusabye abinkura imbere ibi nivyo ndamubikora ibara agenda ntishyuza amafaranga yawe nabinkura imbere nayinkwe mbere kwanza ndayinkwe ndakimena fasha inzoga yishire ngaho oya ntayo ndamu umbiriza uwo habwigi boye reka ndakubwira arindira none njogira ndindi ugiye twayahana wowe n'urabizi kwanza n'ubu ndabona nta rupapuro afise bwo twandikiraniye umba nayo wamuhaye ntayo yampaye ngo namahera wamuhaye ntamahera naguhaye nzanyi ubona abona guhaye baduhandi hirya naho batari babirimo bakamba bazati none amafaranga yose umuhaye nayiki avuga ati ibintu ntabyo mumenya bazane turabuzizera n'urupapuro twandikirana n'abazi umbiriza ivyo rero ko atayo wampaye ko atayo naguhaye ari ukwiboneza gusanza mbijya misi hoho naza ukampendereza inzoga wazimpendereza kubera iki kubera n'umugenzi kubera iki nagaruka mani urabona sori shiri ngaho naho nawe sinanagukeneye nangaha reka ndakubwire se igihe byatangura we nta nibyo rindira basi mbabarira wanamenye ko n'inzoga wewe ureke ku nta ningera urumva dabord sinosaba niko wowe dukindurira hama ibisigaye tukavyimarira nawe sawa reka ndakura abana n'umuryango wiwe reka ndakubwire basi nje ndabivemwo cha iki umbwire urafise ibyo wambwira mani rega kuburindero siyo sori so kwenda yawansutse kwindoga nje nacu navutse je ndero ndayifise n'ubu nzo yamana kandi singene kutuvugana na meshi akeneye asome canke ata uyu munsi rero tuyavuga gute tuyavuga gute polisi turashikayo bahamagara bazana na minota nyinshi imbe minota wazuko utari kuriha minota ibi byo guri kuranwa wazuko atari minota ahubwo torusoma ureka kuvuga ibintu by'amafaranga wamwendesha inzoga reka kumfata nabi nje nufate reka kumfata rindira ndakubwira ikintu kimwe je naje wewe nta n'ivyuzi wewe
navyo ndi gusaba wasutse kw'inzoga nuna inda aho rero bawiyagirije none nanzoga ari kunsuka kugira ko atarangiye wiyagira ndakuzi naho ndakuzi sindanakugenera kubera bubaha makuru ni kubera bubaha bafise ingingo bagendera iyo uza kwimena kuri jewe iyo uza kwimena wese ndayikumena jewe man none nje gufata mu man ndeka gufata nabi umbiriza nacho layimenye nacho layimenye kwanza ndekure ko waseshe byose banza birahera suna niyo nyabu ko sada umbiriza urambonera iyo nzoga wabizi gute uswe kunsuka kw'inzoga kubera uswe kumusuka kw'inzoga ugira kabiri ubu munsi wewe ndazi yuko ukarara ubu ndazi yuko ukarara wisingira ibiyayo ya mutwe ibi ubu ntabuki bimpendereza ubu aho gutora usone mani nje ndabona ibi bintu bihava kuza kunzanira nje ingorane si nje nayo kugufasha Selma umuntu no gufasha gute umuntu agumasuka kw'inzoga urumva ikintu nasaba kwari wowe no sawa ni ko dukinjurira hamwe nkamusomye ibisigaye tukayimara twita no kwandi cyambere nje no genda shatse abogena no kunguko bagenda no shatse no genda shatse no guma ngaha kuko naco wogira kiruta kunsuka kw'inzoga naco wogira kiruta kunsuka kw'inzoga aje rero byo kumbwira uri umugabo y'insukero ahubwo weta ayishira mbavye mu maso man urazi ubigiriye isuba urasubiriye kandi urazi vyungiriye wewe ahubwo reka niyongeretse man nukuri cameraman twende sina nguvu ya kubakia mwa hivi vitu tunajaa pombe mwanzo mpaka mwisho mani nukuri ko Imana ndeka ibintu byo gutse ndose kandi kuvyinjiramwo kuko bamenye ko inzoga 3 fois urumva merci beaucoup reka nigiye kandi urakoze cyane kuko bayimenye ko mbona urumva je rero kunza mu bagenzi bameze gutyo wewe rero nje vyananiye nabuze n'ingene mvuga yasi no kunyumviriza wewe rero uzokwitura ipolisi ndazi nimba mwarandikiranye mbaje kandi katayo kamera vraiment nyone gisiniko STV Every Story Matters.